Igisirikare cy'u Burundi kimaze imisi citegurira intambara bimwe bikomeye cyane nkaho umwasa ashobora gutera Akanya Akariko Kose kuva ku myimenyerezo idasanzwe abasirikare b'abarundi bahabwa ndetse n'ibikoresho bidasanzwe by'intambara Burundi busigaye bufise. Ibi ushobora kuvyumva ukagira ngo ni nkuru, ariko banzurike gato untizabira igico nkwibwirira ku bijanye n'imyimenyerezo idasanzwe abasirikare b'abarundi bakora. Noneho tuninjirane hamwe habikwa ibikoresho bidasanzwe by'intambara kuva kuri WZ-551 BTR-14 na za Warhead za Panhard n'ibindi byinshi cyane tugiye kugaruka mwa kino kiganiro. Ushobora kuba wakeka ko nk'uhotera Burundi vyo mworohera, nyabuna banzureke gato ngira ico nkwibwirira. Nimba kandi wahoro nakeka ko igisirikare cy'u Burundi kidashoboye, ndagusaba gusubiza amaso inyuma noneho ukaraba intambara Burundi bwagwanye, ukaraba amahoro igisirikare cy'u Burundi cagarukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ingingo za gufata ntiza kubitandukanye n'ivyo tuza kumvira mwa kino kiganiro. Wewe gusa ico ndagusaba no gutega ugutwi nkagira ico nkwibwirira kuri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB. Unyemerere uyu munsi dutemberane mu bubiko bw'ibikoresho by'intambara Burundi busigaye bufise. Tunabigaruke ko akanuko kandi wicu usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi. Prosper niko nitwa, ndanaguha ikaze mu bubiko bw'ibikoresho by'intambara Burundi busigaye butunze. Mu bisanzwe abasirikare bashasha mu gisirikare babaha imyimenyerezo isanzwe basic military training, nko kugenda nk'umusirikare gukoresha inkoho no kumenya ibibera ku rugamba, kwiga kurasa neza, kwikingira mu ntambara ndetse no kumenya gutwara ibikoresho bya gisirikare, ndetse bakanigishwa kugwanira mu mazi naval training, ndetse kandi bakanigishwa kwivuna umwasa ahantu hari imisozi mountain warfare training, banigishwa kandi kugwanya iterabwoba anti terrorism training. Muri iki gice abasirikare bigishwa gutabara abantu bafashwe bugwate n'ibyihebe hostage rescue, ndetse kandi bakanacunga umutekano mu duce twatewe. Hari n'imyemenyerezo idasanzwe habwa abasirikare nyene badasanzwe special forces training, aba bigishwa imyemenyerezo idasanzwe kandi ugasanga bihuse cyane. Hari n'imyemenyerezo kandi habwa abasirikare yo gukingira imbibe z'igihugu border security training, iyo n'imyemenyerezo abasirikare bigishwa cyane kumvuza umutekano w'igihugu. Abasirikare b'abarundi kandi bigishwa kugenda ingendo ndende n'amaguru, bakagenda ibirometero byinshi n'amaguru atakuruhuka. Banigishwa kandi kugwana intambara atabikoresho by'intambara bafise hand to hand combat, bakanigishwa uburyo bwo kwinyegeza. Bigisha ibintu bikomeye cyane nko kwiruka ibirometero byinshi batwaye ibikoresho biremereye, bakanigishwa gukoresha za nkoho za mudahusha sniper, ndetse kandi bakaja no kwigishirizwa mu bugaragwa ahantu hashushe cyane, biga no gukoresha amazi neza n'ifungurwa kuko Akanya Akariko Kose bishobora kubaherana. Hari n'iyindi myimenyerezo myinshi cyane idasanzwe abasirikare b'abarundi bahabwa kugira ngo bashobore kurinda umwasi ashobora gutera Burundi. Ariko imyimenyerezo y'igisirikare ntibikwiye yonyene kuko igihugu kinashira ingufu nyinshi cyane mu kurondera ibikoresho by'intambara. Nk'imodoka yitwa WZ-551 ni imodoka y'igisirikare yo mu bwoko bwa armored personnel carrier, zifise ubushobozi bwo gutwara abasirikare ndetse n'ibigwanisho biremereye cyane. Izi modoka za WZ-551 zikogwa na societe y'Ubushinwa yitwa Norinco, yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1980 kugira ngo ihindure uburyo intambara zagwanwa kera, ariko kandi zakoze hagendewe ku modoka z'abanyaburayi nk'izitwa French Vab. Izi modoka rero za WZ-551 imwe ishobora gupima itoni 15, ikagira uburebure bw'imetero 6, ikagenda kandi ibirometero 100 mu isaha, mu mazi nawe ikagenda ibirometero 8 ku isaha. Iyi modoka ya WZ itwara abasirikare 10, batatu babara bayitwara. Ishobora kugwanira ku isi no mu mazi kuko ishobora kuja bukuruzi. Ifise ikiyo kitamenwa n'isoro, ndetse niyo goba rugwa milimetero 7 ntirushobora kuyinjira. Iyi modoka nisanzwe kuko inakoresha misile zo mu bwoko bwa BTR-02 mu kugwanya ibibombe biremereye. Nkuko nabivuze, WZ zikogwa n'uruganda rukomeye cyane rwo mu Bushinwa rwitwa Norinco China Industry Corporation. Uru ruganda ni narwo rwakoze nka Type 96. Izi modoka za WZ zakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Somalia, ndetse kandi zinakoreshwa mu ntambara y'Ubufaransa, zikoreshwa no mu ntambara ya Pakistan. Hari n'izindi modoka z'intambara zidasanzwe Burundi bufise nk'izitwa Panhard M3 zikorerwa mu Bufaransa. Panhard ifise moteri ishobora gutuma igenda ibirometero 90 ku isaha, ifise kandi inkoho irasa insoro za milimetero 20. Iyi modoka yakoreshejwe cyane mu ntambara nyinshi cyane nko mu Bufaransa kubera ishobora gutwara ibikoresho by'intambara biremereye. Yakwirakwijwe mu bihugu byinshi vya Afrika, Amerika y'Epfo ndetse na Aziya.
Iyo modoka ya Panhard ijamwo abasirikare bari hagati ya 10 na 12 harimwo n'umushoferi. Bayishirako inkoho y'amashini gun irasa insoro za milimetero 12 hamwe n'ibindi bigwanisho bitandukanye. Iyo iriko ibigwanisha ipima hafi toni 6 n'amajana 5. Iyi Panhard rero yatangiye gukoreshwa mu myaka 1947 ariko zija kumugara mu mwaka 1950. Panhard rero itwagwa n'abantu babiri ikajamwo n'abasirikare bashika ku 8. Ifise imoteri ya gaz 14 ishobora kugenda ku muvuduko w'ibirometero 80 ku isaha. Iyi modoka rero icana ariho hose haba mu misozi, mu mabuye, mu bicekeri ndetse no mu mazi. Ijako ibikoresho by'intambara bitandukanye nk'inkoho ya SGM irasa insoro za milimetero 7. Ikoreshwa kandi mu Burusiya ndetse no mu ntambara nyinshi cyane muri Afrika na Aziya. Hari n'izindi brande zo mu bwoko bwa Panhard ariko zozo ni AMR zikorerwa mu Bufaransa kuva mu myaka y'1959 yakoze igenewe gutera ibitero byihuse. Yakozwe n'uruganda rwitwa Panhard, uruganda rukomeye cyane mu Bufaransa rukora ibikoresho by'intambara zakwirakijwe mu bihugu byo muri Afrika. Ubu bwoko rero bwa Panhard rero imwe ishobora gupima itoni zigera ku 30, kagira uburebure bw'imetero 4 n'igice kimwe, mu bwaguke ikagira metero hafi 2. Iyi nayo icano hariho hose haba mu misozi, mu mabuye, mu mazi, mu bicekeri, ahantu hose irashobora kuhaca. Ijamwo abantu 3, umushoferi, umuyobozi kagira n'umurashi. Ikozwe mu vyuma bishobora guhagarika insoro zipima milimetero 12. Ishobora kwirinda ibibombe vya anti-personal mines ariko ntishobora kwirinda ibibombe vya anti-tank. Igenda ku muvuduko w'ibirometero 90 ku isaha. Iyi modoka irihuta cyane kurusha imodoka nyinshi z'intambara. Iyi modoka kandi ifise inkoho zishobora kurasa insoro za milimetero 60, ikagira kandi n'inkoho ya autocannon irasa insoro za milimetero 20. Iyo nkoho ishobora gusambura indege n'izindi modoka z'intambara. Izo modoka rero zakoreshejwe mu ntambara nyinshi nk'iya Iran na Iraq. Burundi rero bugira imodoka zitwa BM21 Grad. Izi modoka ni zisanzwe kuko zirasa roketi nyinshi carimwe, multiple rocket launcher system. Ibi modoka bikorerwa mu Burusiya. Ifise imizingo ishika ku 40 ya za roketi za milimetero 122. Izi roketi zishobora kurasigwa rimwe mu masegonda 20 gusa. Iyo system bayishira ku gikamyo ca gisirikare. Ishobora kurasa roketi nyinshi carimwe canke imwe bivana nuko babishaka. Ishobora kurasa mu birometero 55 vuya hiri. BM21 Grad irakomeye cyane ku rugamba kuko ahirashi hunona cyane. Hari n'izindi brande nyinshi Burundi butunze nka Shortland SM52, RG 31 Nyala, RG 354. Hariho n'iyitwa Caspil, hakaba n'iyitwa Cougar, iyitwa BRDM 2 n'izindi udashobora kurongera amakuru kubw'umutekano w'igihugu nkuko biba byaragizwe ibanga rikomeye cyane. Hari n'ibindi bikoresho by'intambara bikomeye cyane Burundi butunze tuzoza turagaruka ko buke mu bindi biganiro bikurikira. Ikindi no kubwira coco no kwigisirikare cy'u Burundi gitoroshe na buhoro nkuko abantu benshi bavyibaza. Prosper niko nitwa cyo ndagusubira kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Ciao ciao.